Turabaramutsa twongera tubaha n'ikaze mu kiganiro cy'uno munsi mwebwe mudahendeshanya kudukurikirana uko bukeye uko bwije. N'ibisanzwe kuri mikoro ya mbere ni Claudio Bright, kuri mikoro ya kabiri ni umutumire wacu Muhire Elise Venal. Turaguha ikaze Elise Venal. Murakoze cyane Elise Venal. Tushobora guhamagara ubugira kenshi kugira ngo ibyo badufasha kuri ino bintu uko agira bitwemerera nuko tuzogera turigishanya ku bijyanye na development communautaire. Elise Venal, uno munsi nahisemo ko twosangira nawe muri kino kiganiro wongera utuzanira n'ubuhinga mukoresha hari iwanyu muri development communautaire, aho tugomba kurabira hamwe itandukaniro riri hagati y'ibintu bibiri navyo ati nibiyo. No munsi tugomba kurabira hamwe ibintu bibiri bisa n'ivyama biriko birahiganwa muri development, ariyo capitalisme na socialisme. Elise Venal, mbega ivyo bintu wari ico bivuga arico ubizi? Turaguha ikaze. Murakoze cyane, ndabashimiye Delight kuba mwongeye kuntumira kwimbonesha kure. Capitalisme cyangwa socialisme ni amajambo abiri akoreshwa ahatandukanye mu bihugu bitandukanye, aho afise insiguro itandukanye, ariko kandi arafise naho aza guhura. Murakoze cyane. Elise Venal avuze ati capitalisme na socialisme n'amajambo abiri atandukanye ariko yamumenga arabana hafi na hafi. Elise Venal, mbega iyo muvuze yo muri development communautaire, iyo muvuze ati hano hantu muri development ibintu bihabera biri muri capitalisme, bamushatse kuvuga iki? Bon, capitalisme twumvamwo umutahe. Yes. Muravuze ko muri capitalisme mwumvamwo umutahe, muri socialisme naho bimeze gute? Ibisanzwe nyene tuza kumvamwo societe cyane ikibano, umugwi w'abantu uri ahantu ariko ufise byinshi bihuriyeko. Elise Venal aravuze yuko capitalisme na socialisme bifise ikintu bihuriye. Mbega muri development ni iyihe ingaruka nziza gukoresha capitalisme, ni iyihe ingaruka nziza gukoresha socialisme? Jambo ni rwanda. Murakoze cyane. Imbere ya byose ni byiza yuko tumenya byisanzuye capitalisme niki na socialisme niki. Mu bihugu bimwe bimwe ngo ni capitaliste, ibindi nabyo ngo ni socialiste. Aho ugiye kuraba amajambo agenda atandukanye ibyo byose, urasanga muri capitalisme kwisanzura mu bijanye no muri business aho hantu birakora, ariko kandi uraza kumvamwo ko hategerezwa kuba umutahe niwo ukonta gusumba ibindi. Ikigira kandi umenya capitalisme nuko kwihitiramwo umuguzi uwo mugura, ibyo ugura ni uburenganzira bw'umuguzi, kubera yuko muri capitalisme bose baragenda ku isoko bafise imitahe, ugasanga rero harabayeho concurrence, hariho abakonkira, urumvamo ko haza kubamwo concurrence. Iyo habayeho kuba hariho ibidandazwa byinshi ku isoko, ugura aca yihitiramwo ibyo aza kugura. Rero kandi ikigira kandi uraza kumvamwo competition cyangwa guhiganwa, kubera yuko amaze kubamwo konkira nuko udandaza aza kuzana ibidandaza bimeze neza kandi ku giciro kiri abordable, uwo ari we wese ashobora kuba yoshikira, gutyo ugura aca yisanzura nawe nyene mu kugura. Kandi harabaho no kwihuta kw'iterambere. Iterambere rica ryihuta kuko abadandaza bose badandaza kugira ngo bashikire inyungu, baronke inyungu. Rero iyo inyungu ibonetse baguma b'investisa, igihugu naco kiguma kigirani kiduga. Muri ico gihe rero niho bavuga ngo igihugu ni capitaliste. Muri ico gihe ufise umutahe munini niwe aba konta. Niyo mukoze entreprise ukugabura muza kwisunga imitahe. Murakoze. Hagati ya capitalisme na socialisme ni ikihe kintu gituma iterambere ryegera umunyagihugu muto muto bari bafise imitahe mito hagati y'ibyo bintu bibiri? Ikibazo cyiza cyane. Mbega n'ibi bibiri nibyahe byegereza abantu bato kw'iterambere? Tubandanije kwihweza tukaraba socialisme, uraza kubona ukungene leta ariyo iba ifise buri kimwe cyose mu minwe, aho itunga ry'igihugu risabikanywe rigashikira bose. Anya muri iki gihe ntawe uvuga ngo sinashikiriwe, kandi byinshi biraheza bikazamura wa mwene gihugu mutonya bikamushira ku rugezo rw'ubundi. Kandi n'iki gihe muri socialisme nta widoga, kubera yuko leta buri munsi yama iharanira kubaho neza
kw'imiryango, mu gushyiraho amashure, amavuriro, mu kuzana imiti, amabarabara, interinete, buri kimwe cyose kikagenda ku murongo. Muri icyo gihe umwenegihugu ntaheza ngo yidoge, kuko bose baba bari ku rugero, kandi socialisme iza gukuraho cyangwa gutsemba ubusumbasumbane. uca wumva yuko atamubwiza tunga ari ku rwego rwo hejuru cyangwa habeho ngo umukene wo ku rwego rwo hejuru, bose baba babanye mu mahoro, baba bameze neza, baba baronka ibintu biheza ka promotinga ukubaho neza ku mwenegihugu. Urakoze cyane Elise Venal, bataroka hafi nga mu gihugu cy'u Burundi ugerageje kuraba hagati ya capitalisme na socialisme, ni ikihe kintu ubona gikora cyane gusumba ikindi? Icyo kibazo turaza kukirekera abasanzwe badukurikirana kugira ngo nabo bavuge wihweje ibyo tuvuze aho hejuru, itandukaniro n'ibiranga capitalisme hamwe na socialisme. Wewe ngaha iwacu ubona turi aba socialiste cyangwe turi aba capitaliste? Urakoze cyane Elise Venal kuri izo nyigisho uduhaye. Comme conclusion nkawe Elise Venal ugerageje kuraba amanalize waba warakoze nga mu gihugu cy'u Burundi, niki ubona koko gikeneye gukoreshwa cyane kuburyo gishobora gusahiriza umwenegihugu atankunze? Urakoze cyane. Nisunze aya majambo abiri, haraba n'itandukaniro riri hagati yayo hamwe n'ibiyagize, icyo mbona cyokorwa ni uko ibyo byose byoshirwa mu ngiro, hakabaho kumigisinga. Muri icyo gihe haca habamwo capitalisme hamwe na socialisme, aho umuntu uwo ari we wese atangiza business yishakiye umwanya ashatse, aho umwe wese yigenga mu gukora business, aho leta yorohereza umwenegihugu mu gukora business. Muri icyo gihe haca habaho uburinganire mu bijyanye na business, hakabaho ugahereza umwanya leta nayo ikagira icyo ukoze, kubera yuko habayeho collaboration hagati y'umwenegihugu hamwe na leta. Rero iyo ibyo byose uko ari bibiri bishyizwe mu ngiro, igihugu kirihuta gutera imbere, umwenegihugu abaho neza, kandi kubera yuko imigambi n'imitahe bizanwa ikemvestiswa, noneho iterambere rica riheza rikazamuka mu gihugu, imibereho y'igihugu n'umwenegihugu ikagenda neza cyane. Elise Venal, mu gusoza ikiganiro nakaye kajambo wobwira abenegihugu kugira ngo koko bashobore gusabikanya cyane cyane mu kwapika iyo socialisme? Jewe nk'umuhinga mu bijyanye n'iterambere rusange, icyo nosaba leta ni kwa kundi nyene kubandanya ifata umwenegihugu muto muto mu gutangiza business yiwe, ariko kandi umunyagihugu nawe akwiriye kumenya icyo amategeko amurekurira. Ntugende kudandaza urumogi ngo ni kubera yuko ubonye gusaba amahera makenya cyangwa ari business iba yabaye. No, ukore icyo amategeko akurekurira, leta nayo ishyiremo umuyaga, gutyo igihugu abajene uwo ari we wese yisange mu iterambere, gutyo imigambi mito mito ishigikirwe nk'uko isanzwe ikorera biciye muri payeje, biciye mu nyigisho batanga mu rwaruka, hamwe ibimenyesha amakuru nabyo nyene bigasahiriza mu kumenya mbega umwenegihugu ni gute yo kwiteza imbere, amategeko amurekurira iki, umwenegihugu nawe akabimenya. Yes. Murakoze cyane Elise Venal, musozi cyane na Gihansabe abakunzi bacu. Gahunda niyo gukomeza mugira follow na partage, kongera musangiza ibiganiro abandi kugira ngo dushobore kugira hamwe tugira muri development communautaire. Murakoze cyane Elise Venal, twanye neza mu kiganiro naho utaha. Turabashimiye namwe, turabakengurukiye kuba mwaduhamagaye. Bye bye.